hariho ifoto ngoma y'umumama umwe yari ariyo muri Saudiya, ni umugenzi wanje urumva yariyo muri Saudiya. Mwino minsi yari amaze iminsi agwaye, aho yakora bari bamuhaye isumu, hama acambwira yuko aremvye, yuko yari kararuka ngo akaruka amaraso, aca arambwira ngo arageze mu rwego rwaho ariko arasoba amaraso, bica bisaba yuko abwira shebuja ngo namusafirishe agaruke aze kwivuza. Shebuja aranka kumusafirisha, baramutelefona kuri ofisi aranka kwitaba telefone, kugera aha telefone igipolisi kiraza kirawinda iyo shebuja. Iminsi ibiri aca aragenda baramubura, bukeye yagarutse niho baciye bamufata, baca baragenda muntu uje muri ambasade yo muri Saudiya ngo baza kuburanira nayo. Hama bamaze kuburanirayo baca bamutegeka yuko agenza gute, amusafirisha akagenzane agataha akaza kwivuza. Rero urumva yatubwira yuko yamukatishirije itike y'indege y'imisi 5, urumva yari kuzoshika ino ku munsi yari gushika ino kuwa gatanu, niho yari kurira indege. Guhera ico gihe duherukana kuvugana, twaherukanye kuvugana ku munsi wa mbere niho twaheruka kuvugana w'iyinga ryahera. Gushikana n'uno munsi telefone yiwe nticamwo, narabajije naratelefone no kuri ofisi, no hari nomero yari yandungikiye ndamutelefona baranka kunyitaba kuri ofisi. Urumve ivy'uyo mumama ntago nzi ngo bimeze uko. Rero niyo mpamvu nari ngomba nce kuri wewe, kuko mwebwe muri mu magurupe menshi kandi muzi ntuzi, ngomba ndakurungikira iyo foto uyirungike mu magurupe kugira batabarize uyo muntu, tumenye ibibazo yoba yaragize, tumenye ko iko bamusafirishije nuko batamusafirishije. Ese bosafirisha umuntu no kuri telefone ntavuge, avuga ati nyamara jewe naje. Urumva ivyo vyose vyabaye iki? Vyabaye urujiji. Rero uyo mumama mfise umwana wiwe ari ngaha, umwana ivyiyumviro biramaze kumurenga, urumva, kubera nyina wiwe. Ndagusavye umfashe iyo foto ngomba ndakurungikire uyinyanyagize muri gurupe kugira tumenye uyo muntu ivyiwe ubugene bimeze, kandi uzobukoze. Uyo mumama rero niyo foto ndagusavye yinshirire mu magurupe, yinsabagirize mu magurupe kugira dutabarize uwo muntu, tumenye ibibazo yoba yaragize, namba bashebuja baramwirengeje tubimenye. Urumva, gushikana n'uno munsi ntituzi ivyiwe ubugene bimeze. Inshuti zanje bakunzi munkurikira, hariho ibintu umuntu yumviriza bikamurenga. Murazi yuko mu vy'ukuri dukunda gutabariza abantu bivugira, mugabo uwe murumva yuko ariko avugirwa n'abandi. Ibi birababaje cane gose. Je hano nabuze n'ico mvuga, iyo diyo ndayumvirije incuro irenga imwe nguma numviriza uwo mumama ukuntu atakamba atabariza uyu muntu. Iyaba nari kuronka vyibuze audio yiwe n'imwe ariko aravuga bino bintu, wabanyandikiye bose nagerageje kubabaza kuba bafise nk'aka audio ariko aratabaza canke ubutumwa yoba yaratanze, ariko murumva ko ariko abivuga nk'ubizi, nubwo atavyitwa nubwo atamajwi yiwe turose dukoresha nkuko twama tubikora, ariko murumva ko merewe nabi. Aha rero ikibazo kiri hehe? Cane cane kiri ku bantu baba bamurungitse uyu muntu muri Saudiya, sivyo? Abantu bamurungitse muri Saudiya nibo babwirizwa guca bagira inguvu kugira ngo uyu muntu atahe, kuko nimba uko uwo muvyeyi yabivuze, nimba ariko bimeze, yaragiye kuri ofisi yamwakiriye muri Saudiya, kubera kutumvikana barakenyera na ambasade nkuko muvyumvise, uko muvyumvise nanjye niko ndavyumvise, kuko uwabimpaye nawe yabihawe, mwavyumvise ko yabitanze amagurupe. Ariko rero bino je maze kuvyumva nkuko nama ndabikora ntivyagarukiye ngaha,
ahubwo nagerageje guca hirya no hino menya vyinshi nifashishije umuntu yampaye amakuru, nageze ku wundi muntu nawe nyene ampa amakuru, andungikira audio aravuga nawe ibishushe nk'ibi vy'uyu, reka nawe ndayibumvishe mwumve ivyo yavuze. Je nitwa Hakizimana Musamba mu Rugombo, dufite ikibazo kandi ikibazo gikomeye. Ejo byaciye bingora kuko amazina y'ubona ashaka kubariza nko gutabariza yari yansovye gatonya, nca ndaraba naho nobivuga hamukambaza amazina yiwe ndayibagiye ntacyo vyoba bimaze, nca ndavuga reka buce mbaze mukuru wiwe amazina yiwe kugira utubarize kugira ico udufashije. Bo ntarandiriye rero n'umuntu yagiye guhiga ubuzima iyo hanze muri Saudiya, yitwa Nduwimana Hadija. Rero kugeza zino saha batubwiye yuko bamuhaye isumu, irya sumu ya poudre, ubu rero ubuzima bwiwe buri ahantu habi, umwanya n'umwanya arashobora gupfa. Rero twasaba yuko badutabariza kugira barabe ukuntu bomurungika atuma aza kugwa mu bana biwe, muba mukoze n'ukuri. Kuko yarungitse audio avuga yuko bosi wiwe yanse kumurekura ngo mpaka ngo amezi 3 ngo hasigaye ngo ayamare. Rero natwe rero bikadutangaza, none umuntu yoguma mu kazi atagishoboye amerewe uko, numva yuko bashaka nyene kumugandagura. Rero haca haba n'umumama atubwira yuko afite inimero y'umuntu aza atabariza abarundi bafitiye ibibazo, niyo yaciye andungikira zino nimero zawe, nca ndavuga reka rero ndabaziceko kugira tumve ico dufashije. Kandi Uyu ari murundikazi yitwa murumva yuko yitwa Nduwimana Hadija, ari muri Saudiya, ikigo cyamusafirishije ntaco nzi, umenga ntaco bavuze. Ejo hari umuntu twamye tuvugana yari afise ikibazo nk'iki nyene, wewe vyaroroshe kuko ikigo cyamurungitse maze kubaha message baragize inguvu kandi zidasanzwe baca bamuronderera itike y'indege. Hano rero burya haba bisigaye ikibazo kiba gisigaye ko uyu muntu aronka ubutabazi bwihuta. Iyo umubose wiwe yase kumuha itike y'indege, ibiro vyamwakiriye navyo bikaja gukora ibintu nk'ibi. Ico je ntemeza ni bavuga vy'amapudre n'ibiki, ibi jewe nibwo ndabasangiza amakuru mugabo sindavyemeza, ariko bishobora no kuba vyantoye vyo mugabo ibi sindavyemeza, gusa ndabasangiza amakuru. Ariko uko bigenda kose umuntu iyo utagishoboye kumufasha mu ngorane afise womureka akitahira. Nimba agwaye ntushoboye kumuvuza, ntushoboye kumufasha nk'uko wavyemereye ofisi yamuguhaye, uramurira agataha. None habura iki ubu ngo atahe mu Burundi? Iki kibazo cyoroshe kuko abantu nk'aba twabonye bapfuye kandi bapfa bazira kudatabagwa. Hano ambasade ishobora kugira icyo ikoze canke igategeka ibyo biro ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bugategeka ikigo cyamurungitse kikagira icyo gikoze mugo agatabagwa. Amakenga bafise ko yoba atakiriho ntavyo nzi, mugabo usanga kihari, mugabo byibuze atabagwa. Nta byinshi ngomba kuvuga nandi usibye ko ndabibasangiza abantu bose vyiga kugira ngo barabe ukuntu bobikora. Reka tugerageze. Uwogira amakuru rero arenga aya mwumvise ngaha, ico ndabasaba nuko moyampa kuri ya WhatsApp yanje guteranya 358 46 58 31 314
hanyuma tumutabarize. Murakoze.